Nairobi hasigaye imisi 50 cyo Kenya bacavuga amatora gwasa kibingwa Kembe ya Kenya ye mwezi wa 10 siku na mahela none wewe ugo batoken siku na mahela ugo batoken ni gwasa ni wagatobu gwasa bambwi ni watokanye wowe uja mu rudi ryawe none hasigaye imisi 50 senta ntiyambariye yuko nzogenda Burundi none tegezinga none zijambuka itazamane nta itariki nabihakanye neco nabihakanye ntenuwo ni mu Burundi ntibarageragera kubera sentari datawu none sendete na FNL ubona hoto we hatoka FNL gwasa ure kubera urupfu gwase wayo urupfu gwase wayo yagwanye wadada Melchior SNL palipehu barayihinduye mbere wowe gwani mugambo uyu wowe gwani mugambo uyu umugambo gwani umugambwe nagwani jewe nije na te politique y'ingwano yo kuri dada Melchior banyisheda w'abatusi none rero abo barugwanye FNL palipehutu yabakatogwasa SNL bahinduye Burundi bambaye imisi 50 hasigaye imisi 50 ivyo dupokera nivyo nivyo amatora duca tugenda nuko nyene ivyo dupokera ku itariki 18 nivyo amatora kwizobiri oya mugari naboneka nabihakanye bitanga ubwo nyene ziyambuga itazangarukiye aha nabihakanye sentare nabihakanye nejo nyene nejo oya ndagiye kwa ndagiye baka